ni byiza cyane yuko haba rero débat contradictoire kugira ngo les efforts conjugués de part et d'autre bashobore guterera bitagoranye. Mugabo nashaka kuvuga yuko des fois hari dérapage. Il est très regrettable iyo umuntu afite icyo birashikiriza nta kibuza ko agenda des investigations approfondies akabaza akaja kuraba abo bantu akeneye kubaza atiriwe araja mu bintu byo kuvuga amajambo atariritse. Ivyo bintu byubaka, ivyo bintu bituma abantu bakora bashyize umutima hamwe kandi bagiye kumvikana. Secteur privé irafise ibyo kirakora, abantu les hommes d'affaires barafise ibyo barakora kugira ngo bajigire iyi situation d'inflation importée biriko ibiciro biraduga amasoko mpuzamakungu. Mwarabonye igihugu ca Kenya ariko bade manifestation ibiciro biraduga. Ibi rero abagwiza tunga bakwiye gutera intege. Naganda babwire ko hariho muravye mu ma base de données des informations igihe imbere ya crise 2015 le niveau d'investissement direct étranger twari autour de 350 millions de dollars. Haraba crise birakuruka gushika ku miliyoni umwe w'amadolari. Mugabo les hommes d'affaires burundais, le secteur privé burundais a continué d'investir, a continué à prendre des risques. Baratanga akazi mu madomero atandukanye, mu mabanki, mu assurance, mu industrie. Au lieu de les encourager, abantu bakaza kuvuga ibintu qui décourage le secteur privé. C'est une parenthèse sivyo nashaka gushikako mugabo bidufashe kubaka kugira ngo twese muri bose turabada muri direction. Tuse n'Imana, la vision du gouvernement n'est pas différente de la vision de la société civile aujourd'hui et du secteur privé. Nous avons la même vision, nous avons le discours à partir de notre autorité de l'État, où maintenant nous avons la même vision qui est claire, où on doit arriver. Maintenant c'est la question, comment est-ce qu'on va arriver à avoir des résultats. Utazi yuko rero société civile ari acteur incontournable au développement uca wihenda iyo uri umutware. Mu bisanzwe ugiye gutegeka utakubaza kwigishwa ukamenyeshwa partenaire ugiye gukora niko bigenda kuko ngo wumvise mushinga ati avuga ngo hariho bavuga violence kubera badenoshe teruti je fais allusion sur honorable Sikuriyavuze malheureusement ntakiriga yavuze ngo hariho ngo les acteurs de la société civile ngo bamwe ngo bavuga violence ngo batange kuza kubabaza baba batiki kati wa comité forcé baza kukubaza c'est la loi qui te demande normalement. C'est la loi qui devrait te poursuivre. Nta muntu ayotewe kukubaza abakubaza sabacama karabana. La Cour des comptes si yoza kuraba ko ibyo bandikaye nkarige bijanye n'amaexoneration none maze kudepasa 18 miliyari pale kandi naruvuga yuko udategeka kudepasa ugashika kuri 100 miliyari d'exoneration. Wewe ubaga utawanye n'ibyo uwoshaka kukubaza rero ukubera ko aregeje 18 miliyari. Non, faut comprendre uko iki gihugu uraza abantu ngene bamerewe ubu uraza abantu batarya nari aramutariye arya ubugari bw'intumba akakoza n'isoho akoza ubugari n'umwumbati akoza umwumbati ukashaka kwivugira ibintu bishaki ngo barumaze muza kumbaza ngo kumva banaradepashije biyoseye izwi n'amategeko yavuze kureka igomera urumva nibyo kutaba muzi baba